Shengero ry'Imana ku mazina nitwa André Théophile Minoni ndi umukristo wo ngaha nyene mu Kigobe. Rero Imana yangiriye ubuntu kugira ngo nshobore gusangira namwe ijambo ryayo kuri uno munsi. Rero tugiye kubona ijambo rifise urufatiro ruvuga ngo rinda umutima wawe kurusha uko worinda ikindi cyose. Tuja kuvuga amajambo menshi ariko uze gufata mwiri yuko ukwiye kurinda umutima wawe gusumvya uko worinda ikindi cyose woba ufise. Rero umutima ni kimwe mu bigize umubiri, mu bigize umuntu. Umuntu agizwe n'ibice bitatu. Hariho umubiri twese turawuzi turawubona, ariko hariho n'umushaha. Umushaha nawo ntabwo uboneka mu buryo buboneka, umushaha ntuboneka, ariko nukuri umushaha ugizwe n'ibigumbagumba, ivyiyumviro, amarangamutima, ivyifuzo n'ibindi nk'ivyo. Ivyo byose rero iyo ugiye kubishira hamwe uza gusanga ari vyo vyerekana muri bimwe bimwe uko umuntu ari. Ariko iruhande y'ivyo hariho n'impwemu. Impwemu nayo iva ku Mana. Impwemu ituma haba imigenderanire hagati y'umuntu n'Imana. Nico gituma umuntu atandukanye n'ibindi biremwa, ni kubera impwemu yiwe, impwemu Imana yashize mu muntu. Ivyo byose rero uko ari bitatu birakenewe kugirirwa neza. Turakeneye kuvyitaho. Umubiri urakeneye kwambikwa, umubiri urakeneye gufungura, umubiri urakeneye isuku n'ibindi bimeze uko. Ariko kandi n'umushaha nawe nyene turakeneye kuwitaho. Hariho ivyo ukeneye, iyo bibuze hariho ibihungabana. Umubiri rero turakeneye umushaha turakeneye kuwitaho bivanye n'ivyo tugaburira, mu buryo bw'ivyiyumviro, mu buryo bw'ivyo tubona, mu buryo bw'ivyo tuvuga, mu buryo bw'ingene tubayeho, mu buryo bwaho tugendera. Ivyo vyose iyo turiko turabikora tukabikora neza, tuba turiko twitaho ibijanye n'ivyo umushaha ari vyo ibigumbagumba, amaranga mutima canke ivyiyumviro. Impwemu nayo nyene irakeneye kugaburirwa. Impwemu nayo igaburirwa, impwemu n'impwemu nayo ikeneye kugaburirwa mu buryo bw'impwemu. Impwemu yacu turakeneye kuyigaburira, turakeneye kuyihaza ijambo ry'Imana. Indya y'impwemu nta kindi ni ijambo ry'Imana. Kurondera ijambo ry'Imana, kurondera kwiga ijambo ry'Imana. Iki gihe cyose uriko uragira ivyo uba uriko urondera kugaburira impwemu yawe kugira ngo imigenderanire yawe n'Imana ibandanye imeze neza, ibandanye ikura. Igituma rero bikwiye yuko twokwitaho umutima gusumvya uko twokwitaho ibindi vyose, nuko mu mutima ariho habera ibintu bikomeye. Mu mutima niho hava ubugingo bw'umuntu buva mu mutima wiwe. Aha iyo tuvuze umutima, si uyu mutima w'inyama uboneka. Ibi nibigize wa mutima bimwe navuga vy'umushaha, kuko umubisanzwe umutima ni ihuriro
ry'umushaha n'ivy'impwemu. Kimwe muri ivyo mu bivyerekana nuko mu mutima ariho habera intambara mu muntu. Hari intambara tubona z'abantu, tubona n'amaso, abantu bagwana hanze, ariko ziya zose intambara ija kuboneka iba yatanguriye mu mutima w'umuntu. Intambara tubibona ari uko yatanguriye mu mutima w'umuntu. Rero mu mutima w'umuntu niho habera intambara. Ivyo turashobora kubibona nk'uko Paulo yabivuze mu gice mu cete c'Abaroma igice c'indwi umurongo wa 23 yarabivuze neza ati mu mutima wiwe aranezererwa n'ivyagezwe akarondera kubikora ngo muri we ngo hari izindi nguvu, ngo hari izindi ntambara ziva kuri kameremere zimubuza gukora ivyo agomba bijanye n'ivyampwemu n'ivyagezwe vy'Imana. Urumva rero ico gituma dukwiye kwitaho cyane uwo mutima wacu. Reka rero dusome ijambo ry'Imana dusanga mu Migani 4 duhere ku murongo wa 23. Imigani 4 duhere ku murongo wa 23. Havuga ngo rinda umutima wawe kurusha uko worinda ikindi cyose, kuko ariho ubugingo bududubiriza. Wikure ko akanwa k'ibinyoma n'iminwa ihushagirika, uyishire kure yawe. Amaso yawe atumbere imbere, n'ibigohe vyawe vyerekeze imbere yawe. Usene inzira z'ibirenge vyawe, kandi ingendo zawe zose zitungane. Ntugahengamire iburyo canke ibubamfu, ukure ikirenge cawe mu kibi. Yesu ashimwe. Aya majambo arimwo incamake y'ibidufasha kurinda umutima wacu. Kubera batubwiye yuko nungaho amajambo babivuga yuko dukwiye kurinda umutima gusumvya uko tworinda ikindi cyose, kubera mu mutima ariho ubugingo bududubiriza, niho ubugingo buva. Nico gituma rero dukwiye kurinda umutima. Tuti mbega none umukristo yoshobora kurinda umutima wiwe yowurinda iki? Mu kurinda imitima yacu tuyirinda ivyiyumviro bibi. Ikintu ca mbere turinda umutima wacu nuko wokwirinda mu mutima wawe ntihajemwo ivyiyumviro bibi. Ivyiyumviro bibi bijanye n'ishari, inzigo, kwidoga, ibijanye na kameremere bituma umuntu amera uko ameze. Mu Kirundi iyo bavuze bati naka ujya n'umuntu w'umutima, ati canke ujya mwana naho umubona kujya ujya n'umwana w'umutima, ntibaba babivuze bakurikije uko aboneka ku gihagararo, baba babivuze baravye ibiva mu mutima wiwe, inyifato yiwe, ingendo yiwe, imvugo yiwe, ivyo akora. Bakavuga bati ujya muntu naho wowe umubona kujya, naho aboneka ko afise intege nke, ko afise amagara make, ati ariko ujya n'umuntu w'umutima. Bakabivuga kujya kubera bamubonye uko, kubera ico bamuzi ko biva mu mutima wiwe. Mugabo hari abandi bantu bashobora kuba bafise igihagararo kimeze neza gusumvya uwo mugabo, ntibashobora kuvuga ati muntu ni umuntu w'umutima kubera afise igihagararo ciza, kubera aboneka neza canke ibindi. Nico gituma rero turumva yuko umutima w'umuntu dukwiye kuwurinda, kubera yuko ari wo uranga umuntu uko ameze. Ikindi tworinda umutima wacu ni imvugo mbi. Dukwiye kurinda umutima wacu imvugo mbi. Mu Migani 18
20:21 bavuga ngo urupfu n'ubugingo biri mu bubasha bw'ururimi bwacu. Ni ukuvuga ngo igihe cyose nk'umukristo cyangwa uwo ari we wese ahisemwo kuvuga amajambo mabi, amajambo y'ubupfu, aba ariko arica umutima wiwe. Kuvuga amajambo mabi, icyo biba bivuye ko byose, igihe cyose umuntu avuga amajambo mabi aba ariko arica umutima wiwe. Aha kumbure twokwibukanya yuko umuntu kugira apfe, umuntu abanza gupfa mu mutima, umuntu abanza gupfa mu buryo bw'imwemu. Imana akarorero, Imana yarabwiye Aburahamu ati niwajya kuri kino camwa umunsi wakiriye nta kabuza uzopfa. Hanyuma Adamu arahendwa, arabirengako, aravyemera. Ivyakurikiye Adamu yaciye apfa mu buryo bw'imwemu kubera yuko yaciye atandukana mu migenderanire n'Imana. Hanyuma ivyo twita urupfu mu buryo buboneka vyarakurikiye, mugabo haciye imyaka myinshi, kuko ijambo ry'Imana ritubwira yuko Adamu yapfuye ashikanye imyaka 900. Urumva yuko rero urubupfu bw'umuntu butangurira mu buryo bw'umutima, mu buryo bw'imwemu. Hanyuma ikindi tworinda, dushobora kurinda umutima wacu ni intumbero mbi. Kwirinda kugira intumbero mbi, kugira ivyiyumviro bibi, kwirinda kugira imigambi mibi. Igihe cyose umuntu ahisemo mw'ivyo, uhisemwo kugira ivyiyumviro bibi, intumbero mbi, umugambi mubi, ukavuga bibi, aho hose umuntu aba ariko arapfa mu mutima wiwe. Narimejeye kuvuga ati tworinda umutima iki. Aha navuze ibintu bitatu. Navuze kurinda umutima wacu imvugo mbi, kurinda umutima wacu ivyiyumviro bibi, kurinda umutima wacu intumbero mbi. Nagire mbandanye turabire hamwe ibindi bidufasha uburyo ukuntu tworinda umutima wacu. Ni mu buryo ubuhe dushobora kurinda umutima wacu? Turinda umutima wacu nkuko nari nabivuze mu kwirinda ivyo vyose bibi, izo ngeso zose mbi. Rero ibidufasha kugira ngo umutima wacu ugume umeze neza, ugume uhagaze, ikintu icambere gifasha umuntu wari we wese, na cyane cyane umukristo, nukumvira Imana, nukumvira ijambo ry'Imana. Igihe cyose umuntu ahisemwo kutumvira ijambo ry'Imana, abagiye mu yindi nzira ituma umutima wiwe upfa mu buryo bw'imwemu. Rero ni vyiza yuko nk'abakristo, nk'abana b'Imana, duhitamwo kumvira ijambo ry'Imana, kumvira ico ijambo ry'Imana ritubwira. Hama ikindi kidufasha nukwanka ivyiyumviro bibi, kwanka ivyiyumviro bibi, kwanka ivyifuzo bibi mu mitima yacu. Ariko tukarondera umutima ivyiyumviro bifatiye kukwizera ico ijambo ry'Imana ritubwira, tugahitamwo ukwizera ico ijambo ry'Imana rivuga. Aha ngira ngo muravyumva yuko nguma mvuga ibintu vyo guhitamwo. Guhitamwo ni ikintu Imana yasize imbere y'umwana w'umuntu. Guhitamwo ntibiva ku Mana. Hari ivyo Imana idukorera, imigisha n'ibindi, ivyo biva ku Mana ikabidukorera, ariko guhitamwo biva ku gatwe
k'umuntu nahawe nahanje aho duhitamwo inzira dukwiye gufata. Nta handi bifatiye, ni wewe canke ni jewe dutegerezwa gufata ingingo yo guhitamwo ibikwiye n'ibibereye, ariko na cane cane ibifatiye kwisho ijambo ry'Imana ritubwira. Muri uko guhitamwo rero harimwo guhitamwo ivyo turaba. Igihe cyose turiko turaraba, tuba turiko turagaburira wa mutima wacu, biravana n'ivyo uraba, biravana n'ivyo wumviriza. Igihe cyose uriko urumviriza, uba uriko uragaburira wa mutima wawe, uba uriko uragaburira ya mpwemu yawe, bija mu mutima wawe bikazogwira, hanyuma ikindi gihe bikazoja hanze aho abantu bashobora kubibona bakavuga bati urya n'umuntu w'umutima canke si umuntu w'umutima. Rero ni vyiza yuko amaso yacu Imana yaduhaye tuyakoresha neza mu vyo turaba. Ubu turi mu bihe hariho impwemu yo gutuma abantu basamara bifatiye ku vyo baraba. Amaso, turafise amatelefone, hariho amateleviziyo. Mu matelefone umwanya wose ushatse urashobora kubona bibi canke vyiza. Ivyo vyose n'amahitamo yawe, n'amahitamo y'umuntu, ntabwo ari Imana. Ni wewe uhitamwo ivyo ukeneye kuraba kugira ngo umenye ivyo ugaburira umutima wawe. Cyo kimwe n'igihe uri kurumviriza ibintu bivugwa, naho nyene ni wewe uhitamwo ivyo wumviriza. Ugiye ahantu, ugiye mu bantu ukumva bavuga ibintu bitari vyiza, bitajanye n'ivy'ubuzima bw'umukristo, ni vyiza yuko ivyo bintu ubivamwo. Igihe cyose ugiye mu bantu ukumva bariko barasakuza, ukumva bariko bavuga abandi, nahawe ho kuva muri uwo mugwi kugira ngo ntuhumanye umutima wawe. Hanyuma ikindi ni ukwirinda guhitamo canke gufata ingingo bivanye n'ivyo tubona canke twumva. Ariko nk'abana b'Imana dutegerezwa guhitamwo turongowe na mpwemu w'Imana, turongowe n'ijambo ry'Imana. Ivyo nivyo biranga abana b'Imana, kuko ivyo tubona, ibidukikije bishobora kuba ari ivy'igihe gitoyi, ariko igihe cyose duhisemwo turongowe na mpwemu tuba duhisemwo ivy'igihe, ivy'ubugingo butazoshira. Hanyuma ikindi gishobora gufasha umukristo kugira ngo arinde umutima wiwe ni ukurondera ukuri kandi ukagukurikira. Nk'umukristo duhamagariwe gukurikira ukuri. Ukuri ni iki? Ukuri ni ijambo ry'Imana. Nta kuri kuriho gutandukanye n'ijambo ry'Imana. Ibindi bitandukanye n'ijambo ry'Imana ritubwira abari ibinyoma. Ivyo ntibirama, abari ivy'igihe gitoyi, ariko ibirama nibijanye n'ivy'ijambo ry'Imana, nibijanye n'ukuri. Hanyuma ikindi gishobora kudufasha kugira ngo turinde umutima wacu ni ukurondera ijambo ry'Imana, kurondera inyigisho, kurondera gufashwa biciye mu buryo bw'inyigisho. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo igipfu gikengera inyigisho. Aha kwishengera iwacu hariho amaprograma y'inyigisho. Iyo abarongozi bacu bariko baraduhamagara kuza kumva no kumviriza, ariko kwiga ijambo ry'Imana, impamvu barayizi, ni ukugira ngo imitima yacu ikure mu buryo bw'impwemu, turonke ijambo, turironke rigwiriye mu mitima yacu. Dawidi yarabivuze ati, nazigamye ijambo ryawe mu mutima wanje kugira ngo
uzozinda gucumureko. Nico gituma rero utazi ijambo ntuzomenya ngena wifata, ntuzomenya ngena wigenza, no mu bihe bigoye ntuzomenya aho ushingira, ntuzomenya aho uhagarara. Kuko mu bihe bigoye ijambo ry'Imana niryo ridufasha kumenya inzira dukwiye gufata cyangwa ingingo dukwiye gufata. Hanyuma ikindi ni guhitamwo aho tugendera, ibibanza tujamwo. Wewe nk'umukristo mbega ugendera hehe? Mbega ugendana nande? Mbega bo mugendana bavuga ibiki? Ahantu hose umuntu aja hariho impwemu yaho. Uraha mw'ishengero kuri benshi ubutasamaye yumva ariko arafashwa, yumva ariko araruhuka, kuko ngaha hari iki? Hari impwemu y'Imana. Ariko ugiye hanze kumarigara uzokumva hari impwemu y'amaganya, impwemu yo kwihebura, impwemu yo kubona yuko atakigishoboka, impwemu yo kubona ko kabaye. Rero nahawe aho guhitamwo aho ugendera nabo mugendana. Paul yaravuze yuko ngo ntiduhendwe, ngo abagenzi babi bonona ingeso nziza. Nico gituma dutegerezwa guhitamwo neza abagenzi bacu, abo tuvugana benshi, abo tuvugana kenshi, naho abo tubana kenshi, kugira ngo ivyo vyose tubikore turinde wa mutima wacu, turinde ya mpwemu yacu. Nkivuga kuri ibi nagire ntange akarorero gatoyi. Aha nari mvuze aho umuntu ahitamwo agendera. Ku bantu ndabizi ko bahari, kumbure si benshi, ndazi ko hariho abanywa inzoga ngaha, ndazi ko hari abagenda mu maboîte de nuit. Mugabo hari ahantu bita nk'akarorero, ahantu bita boîte de nuit bita toxique. Nagiye mvuga ngo wowe bayizi ninde, ariko nta gitangaje kirimo, benshi bahora yibona kuko vyanditse ahantu, urengana kwibarabara biranditse ahantu biraboneka. Jewe rero bafite iri haje hahora ibiro vya Econete kera, ijya nzu yo kwa Buyoya, ni hepfo yaho kuri ijya nzira ica hejuru y'ibarabara ya Bankobo, niho iyo toxique iri. Jewe nkikibona nahora nama mbona hariho ikimenyetso cerekana igikankara. Iyo boîte de nuit handitse ko ariko ikimenyetso cerekana igikankara, nukuvuga ngo agatwe agahanga ko umuntu yapfuye. Jewe rero nama nibaza imisi yose, mbega basha hajya ahantu bakorera ibiki? Kubera yuko icyo kimenyetso nahabonye kera nkiri umwana, kuba maze iminsi hariho ibintu bita ibirori n'abapomesha ikawa, ngira hari ababizi. Wasanga hariko ikimenyetso cerekana igikankara cy'umuntu yapfuye, kugira bamenyeshe umuntu yuko ivyo bintu ukabikoresha nabi, ukavyegereza umunwa canke amazuru, urashobora gupfa. Rero igihe mbajije abantu bakambwira ati hajya anye n'ahantu banywera, n'ahantu batambira, n'ahantu barara, naratangaye cyane kumva bashobora gushiraho izina nk'iryo. Nukuvuga bisigura ngo aha naho abantu bapfira, nico bisigura. Jewe naciye nibaza, none hari abantu bagendayo ati imisi yose hararahuzuye, ati hamahuzuye. Nukuri jewe vyarantangaje, kuko sinumva umuntu afise ubwenge yinjira ahantu hari ikimenyetso cerekana ko ushobora gupfirayo. Biranditse ntibinyageje vraiment, biranditse gose, barabishizemo n'amatara nyene nko mwijoro. Ico gihe vyarakirana, biriko birakirana ukabibona ikimenyetso aha naho bapfira, urashobora gupfira ngaha. Abahora bagendayo murambabarira, sindiko ndabagresa, mugabo ndiko mvuga ivyo umuntu wari wese yashobora kwiyumvira, kuko ibimenyetso birafise insiguro mu buzima bwacu, bifise insiguro niniya mu buzima bwacu. Rero nama nibaza kubera iki none ico kintu, ariko ati iyo hajyanye icupa ryaho, umuziki waho, ati hajya n'ahambere. Urumva impwemu yaho, ugiye aho hantu nta yindi mpwemu ihari, niyo gupfa. Ugiye aho hantu impwemu ihari
niyo gupfa. Wewe nimba urugenda uri ngaha ukaba utarapfa, wibuke ko na Adamu yapfuye amaze imyaka myinshi cyane, igihe Imana yababwira kubera baramaze gucumura, imyaka sindayibuka neza ntayonzi, mugabo ntiyaciye apfa muri ubwo nyene, yarabayeho mu buryo bw'impwemu, yari yamaze gupfa kubera icyaha yakoze, ariko mu buryo bw'umubiri yagumye agenda akomeye, aragenda akorera ya mirima yiwe akomeye. Nawe rero kumbure aka nakajya kukugira ngo ugire icyo wibwiye, ugire icyo wiyumvira aho ugendera, wiyumvira aho ibyo usangayo. Impwemu yaho niyo nyene, ahantu hose hafise impwemu yaho. Ariko mwene data, nimba uhora ugendayo, ni ukugira inama yuko ni ukutogira aho bapfira. Yesu ashimwe. Hanyuma ikindi gishobora kudufasha kugira ngo turinde umutima wacu, ni ukurondera ubufasha mu buryo bw'impwemu. Iruhande ya za nyigisho turondera, za nyigisho batubwira, ivyigwa vya Bibiliya, hari igihe ushobora kwenda ukavyumviriza ariko ntubitegere neza. Rero ni vyiza nk'umukristo, kumbure bivanye n'urugero uriko, ukarondera ubufasha kuri mugenzi wawe ashobora kugufasha, akagusigurira neza mu buryo bw'impwemu, kugira ngo ushobore gukura, uronke uburongozi mu buryo bw'impwemu bushobora kugukuza, bukagukura aho uri, bukagushikana ahandi. Igihe cyose ugize ivyo, ubuhisemwo kugaburira no gukomeza kugira neza wa mutima wawe ukwiye kwitaho gusumbya ibindi byose. Tugiye kurangiza. Mu kurangiza hariho mu Baroma, Paulo atubwira intambara zibera mu mutima w'umuntu. Mu Baroma 7:22 na 23, Paulo aravuga yuko ashaka ko anezerererwa no gukora ivyiza, gukora ivyo vyagezwe bisaba, ariko hakabaho n'iyindi ntambara. Ariko arabivuga, urabona ko yari afise amaganya, yariko araganya, ariko aribuka ati Imana ishimwe ko Imana yaduhaye Yesu Kristo, ko Imana yatanze umwana wayo kugira ngo aducungure, kugira ngo adukize, kugira ngo adushoboze. Rero byose turiko turavuga kugira ngo ushobore kurinda umutima wawe gusumvye ko worinda ibindi bintu byose. Nk'umwana w'umuntu ntiwobishobora wenyene, hariho ubudushoboza, uwo ni Yesu Kristo. Yesu Kristo yaducunguye, Yesu Kristo yadupfiriye, yadukoye amaraso yiwe. Uwo ni waduha inkomezi, kuko we yaragwanye, yanesheje isi, natwe ni wadushoboza kunesha. Ni Yesu Kristo shobozwa vyose n'uwumpa inkomezi. Ivyo turabibona mu Bifilipi 4:23. Mu kurangiza, reka twugurure Bibiliya zacu tugende mu Itanguriro 4, Itanguriro 4 umurongo wa 6 n'umurongo w'7. Itanguriro 4 umurongo wa 6 n'umurongo w'7 havuga ngo, Uhoraho abaza Kayini ati, ni giki kikurakije, kandi ni giki gitumye wijiriwe mu maso yawe? Wokora ineza ntiwokwemegwa, ariko nutakora neza icaha kibunze ku rugi, kandi ni wewe cifuza, ariko ukwiye kukinesha. Yesu ashimwe. Abaririmbyi mashobora kwegera hano. Turabona Imana iriko igira inama umwana wayo
Kayini, imubwira uko akwiye kwigenza, uko akwiye kwifata muri esheke yagize, mu vyamunaniye. Imana yamugiriye inama. Imana ntiyamuhanye kubera yananiwe, kubera bitagenze neza. Ego ntiyemeye ivyo yakoze, mugabo ntiyamuhanye kandi ntiyamutaye, ntiyamurojese, ariko yamugiriye inama. Iramubwira ati mwana wanje, ivyo vyabaye, ariko hariho inyishu, umuti urahari. Nuko wosubira ugakora neza. Niwakora neza bizogenda neza. Urafise iyindi chance. Biracakunda yuko ushobora gukora neza. Biracakunda yuko ushobora kugaruka ku Mana bikagenda neza. Iryo ni ijwi ry'Imana. Tugitangura nari navuze yuko ikintu ca mbere kidutuma turinda umutima wacu kwari ukumvira ijwi ry'Imana. Kumvira ijambo ry'Imana ritubwira. Mwene data uri ngaha, wumvise yuko nk'umukristo ikintu ca mbere ukwiye gukora uwo ari we wese nukurinda umutima wawe gusumvya uko worinda ikindi cyose, kuko mu mutima wawe niho hari ubugingo. Rero inyishu imwe idushoboza kurinda umutima wacu nukumvira Imana, nukumvira ijwi ry'Imana. Ico jambo ritubwira ngaha turabona Kayini yagiye gutanga amashikanwa, mugabo ntiyatanga neza. Mugabo uwo bavukana Abeli abikora neza, Imana iramwemerera. Kayini agira ishavu, agira inzigo, agira urwango. Nukuvuga ngo ahisemwo kwica wa mutima wiwe. Mugabo Imana iramugira inama ati mwana wanje suko, subira yukore. Niwakora neza bizogenda neza, nawe uzoronka umugisha, bizogenda neza. Ati kandi nutakora neza, ati hari icyaha imbere yawe, ati Satani ariho imbere yawe ariko arakurondera, reka kumwumvira. Ivyo vy'inzigo, ivyo vy'ishari, ivyo vy'urusaku, ivyo vy'urwanko, ivyo ni vya Satani. Ati ivyo bihebe, bishira inyuma yawe, hanyuma urinde umutima wawe, bizogenda neza. Iramugira inama ati Satani ivyo akubwira nta kindi arondera, ashaka kukwica mu buryo bw'imhemu, ashaka kukugirira nabi, reka kumwumvira. None nawe ushobora kuburi ngaha hari ivyo wononye mu buryo bwo kurinda umutima wawe biciye mu buryo butandukanye. Waravuze nabi, waragize imigambi mibi, wariyumviye nabi kuri bagenzi bawe, warasakuje, warabesheye abandi, warivye, warasambanye, eka warakoze ibitari bike. Ariko ivyo vyose umuti nuyu nyene, nta wundi, nuyu Imana yagiriye Kayini. Imana yamugiriye inama ati ivyo bivemwo, umvirisha ijambo ry'Imana rikubwira ati ivyo bivemwo. Nawe mwene data wiyumvire mu mutima wawe, wiyumvire, ntiwumvire ijwi rya Satani. Urazi ivyo wakoze, urazi aho wakosheje, urazi aho wananiwe. Uyu munsi nakarya Imana iguhaye, ntugasige, ntukanke nka Kayini. Imana ntikugira inama ngo wanke, wumvire ijwi ico Imana ikubwira mu mutima wawe, hanyuma ushike ngaho imbere. Abakozi b'Imana bagusengere, abakozi b'Imana bagusabira inkomezi, abakozi b'Imana bagufashe. Urakeneye inkomezi, ushike ngaho imbere. Abakozi b'Imana ico babereye ngaho ubu biracakunda. Igikuru nuko wokumvira ijambo ry'Imana. Kiza numvisijwe yawe imbabazi rima magarango nozwe
bakiririmba hari icyo mpwemu w'Imana yakubwiye, hari ijwi ry'Imana ryakubwiye. Mwene data, uyu munsi ni gwawe, aka n'akajya Imana iguhaye. Wumvira ijwi ry'Imana, ntiwumvire ijwi rya Satani. Satani ntaguhende. Wiyumvire ingene wazigamye umutima wawe, ingene warinze ubugingo bwawe. Uvyiyumvire, wumve ijwi ry'Imana rikubwira. Hanyuma uze ngaha abakozi b'Imana bagufashe, bagusengere, bagusabire inkomezi ku Mana, kuri Yesu umwami n'umucunguzi wacu, uwakwitangiye. Yesu yapfiriye abantu bose, abamwemeye bose, abiteguye kumwemera bose, yarabapfiriye kugira ngo abakize, akize ubugingo bwabo, akize umutima wabo. Nawe uvyiyumvire, ndabizi neza, sinkekeranya. Mu mutima wawe hariho amajwi abiri, hari ijwi ry'Imana ririko rirakwibutsa, ririko rirakubwira na vya bindi bimwe wavuga, bimwe wiba, bimwe wabesha, kumwe wigenza. Mpwemu w'Imana ariko arabikubwira, ariko arabikwibutsa, si kugira ngo akubabaze, ni kugira ngo agutabare, kugira ngo agukize. Ariko Satani arakubwira ati oya, banza urindire, urazi vya bindi bisigaye, urazi kutaraheza, urazi wa muntu ko yakubabaje, ubanze umugirira akantu. Ivyo ni vya Satani. Ushika ngaha imbere, umwanya uracahari, abakozi b'Imana bagufashe, kandi turahamagara ishengero ngo rihaguruke. Ishengero rihaguruke, nawe wisengere. Twese turakeneye inkomezi. Uru rugamba ntidushobora kurutsinda twenyene. Yesu niwe adushobotse, niwe aduha inkomezi. Yesu aduhezagire. Yesu